tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Reka ndamukize mugenda uti Pastor Guillaume arakuramukije mu izina rya Yesu. Rero ndashima Imana. Rero ndiko ndasenga navuze nti none Mana, none ko ari mu mpera y'umwaka ndavuga iki? Ndaza kuvuga ntavuze akantu ko dufasha mu mwaka ukurikira, ntivyo ukunda. Kandi iki naco bari bantumiye muri anniversaire, nongeye kubakeza ubugira kandi, ariko ndashoboye gukunda kubera dufise ibikorwa. Je mu mugenzo ofisi y'umwaka uheze ndaganira n'abakozi b'Imana, dusangiye igikorwa, abakoropa, abagiriki, nkababaza ku mwaka uheze uragukiwe, ku mwaka uheze byose byagenze neza, n'ibitagenze neza nibiye. Twe turi ku mapodium mugabo, iyo umuntu ari hajya ashaka ati pastor akamuzokosore, ndabikunda cyane. Haleluya. Kuko iyo umenyeye gutosora abandi uribagira ko nawe ufise ikigiga muri wewe. Ariko haba ku badiyakoni ndababaza byagenze gute, hama nkabaza mu buzima bwanyu byagenze gute uyu mwaka, mwarahomvye mwarungutse? Kubera hari umukozi w'Imana atwigishije, umupastori wacu ati kugira mukorane neza mubanza kubana neza. Burya abantu mubanye neza muce mukorana neza, kandi kubana neza si umwe, twese turabishiramo uruhara kugira ngo tugumane, hanyuma tubona amasezerano y'Imana. Kuko ivyo dusengera si ivy'umwaka umwe, ivyo dusengera si ivy'imyaka ibiri, bisaba kuba bizigirwa ngo tuzobibone bicika ukuri. Kuko amasengesho ni imbuto itabora. Iyo wihuta rero hari igihe unyuranya n'ivyo wizeye n'ivyo wavuze. Kurindira nico ciza. Rero bari bantumiye neze ngo ndahaba kuri ivyo bikorwa, ntivyakunze ariko ndabakeje ubugira kandi by'ukuri. Je nkunze kuraba hari igihe igikorwa gikura muga abantu ntibakure. Pastor nyine wacu atwisha ati igikorwa gikura abantu ntibakure ni danger. Yesu ashigwe cyane. Ariko igikorwa gikura niko natwe twategeza gukura. Kandi muzobirabe mu nzu uzosanga iyi nzu ikirimwe abana iguma mw'induru. Abana baguma baryana inzara, ngo amutwaye umukate, ngo amutwaye agapupe, urumva baguma bikubita hasi. Urumva abavyeyi murabizi bufise abana bato biratera iki. Mugabo iyo abana bakura ni kugwa mu rugenda rurahera. Suko inzu yahindutse, si nuko nabo mu nzu bahindutse, ahubwo ni kubera abari abana bavuye mu vy'ubwana bariko barakura. Rero nabibonye ishengero rigenda rimara igihe, hari bigenda biragabanuka kubera umuntu agenda aratahura. Kandi ico umuntu atabibwemwo ntaca azigera agaragaza. Haleluya. Rero ndabakejerere ku bw'ico kintu by'ukuri. Imyaka ibiri si ikintu coroshe. Imyaka ibiri si ikintu coroshe. Ndaheruka rero muri hariya Imana yarabaguye na bado. Pastor namubwiye nti je ndashobora kubona ibimenyetso by'umuntu naho ntoyinda kuvugishwa canke nerekwe, nkagerageza gukekeranya kazoza kawe ngere kazomera. Uko ntushobora kumuhura n'abagwiza atunga gusa ntihabe hariho connection. Ntushobora kumugenda n'abaprofete gusa ntufise akantu k'ubuprofete. Ntushobora kuba ugendana n'abaganga uri akantu kiki. Ntushobora kugendana n'abantu bavuze ivyuma nawe uzo butavuze iki. Nukuvuga ngo ibiri muri wewe biragukwega, uriyumva neza. Rero ndavye aho mwari muri naho mugeze, ndakekeranye ndashobora kwibwira mu myaka iri imbere ngene bimeze. Kuko aya mahigwe mufise sa ya bose. Haleluya. Umwe yaravuze ngo ukengera ubwenge azagerageza ubujuju. Haleluya. Abakozi barafite utuntu tw'utuganigani avuga ari bwo gusugaca ibintu byishatse kuvuga ibyo ari byo, kandi yakunda kubaho ubwenge cyane. Rero uravye wicaye ngaha muri kino gisagara bimeze uku, ushaka kwibaza ko ari ibintu bisanzwe, ariko ndashobora gukekeranya muri ko muragana ahariho. Haleluya. Kandi nabwiye pastor ndamukundira, arakunda ibintu byiza. Reka tumukomera amashi vrema. Haleluya.
Nukuri we na madamu barakunda ibintu byiza, nenda ndakunda ibintu byiza. Haleluya. Kandi ibyo utarashika kuzobishikako. Burya twese iyo turonsa amahera niho cyo tugaragara ico turi. Bamuko twambaye siko twategezwa kwambara. Bamuko tujya siko twategezwa kurya. Mugabo burihanganye. Indoto zizocika iki? Ukuri zizokwambara mubiri. Rero Imana ibahezagire, Imana ibamugisha cyane. Reka tuganire. Ariko imbere yuko tuganira kubwi isabukuru numvise hari intege no batera imbere ko nje mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Ariko numvise no batera intege nkuko nanje banteye intege kuko burya kugira aho wandika ni vyiza. Hari gihe usanga umuntu akeneye ivyo wahawe canka akaguha ivyo ukeneye ukavyandika. Kubera ko abantu turibagira. Yesu ashimwe cyane. Abantu turibagira. Rero reka ndabakeze ariko ndabatera intege muri iki kintu. Bene data, igitandukanya umugabo n'uyundi ni iyerekwa. Igitandukanya umugore n'uyundi ni iyerekwa. Ningene mubona ibintu. Igitsina ni kimwe. Mwashobora kuba mukora akazi kamwe, mwashobora gukora ibintu bimwe. Mugabo ikizogutandukanya n'uyundi ni imbono ya kazoza ubona. Mwibuke ko urashobora kuba mwishira hamwe ritagira imbono. Urashobora gukora ibikorwa bitagira imbono. Bakunze kutwigisha ngo inkoko ibona hafi bakayitega umutego. Uzorabe iyo ugomba gufata inyoni canke inkoko ntitukagire viziyo y'inkoko. Inkoko urashaka kuyisiga kwitega umutego yo igenda ikurikirana, sinzi ko murabibona, igenda ikurikirana umuceri gushika naho yisanga yagize nte yingi bayifashe. Kubera iki? Ntifise. Ariko igikona hari gihe kinwa amazi kirabahe kikanwa mugabo kigize gifise amakenga. Ibindi nkunda kuraba n'utunuma tujya tw'ikizungu tujya turakoreka kumenga muri kumwe mugabo ntidusiya bwose. Muzoturaba ahantu muhuye mu Buyenzi umenga karaje mugabo karago. Haleluya. Bibiri ikavuga ngo amakenga nayagize inzu yanje. Haleluya. Amakenga nayagize inzu yanje. Umenga kabisa kari hafi y'abantu kagize kigerageza kudutunga igihe kimwe kugira ndaduhamagare navuze uruhwa. Ukazona kari nkari ya karaje ukamenga kari sese ku ruho mukazona karaje. Ndadukunda cyane. Haleluya. Haleluya. Kandi turi fidele ku rugo. Akanuma n'akanuma kazi. Iyo kamwe gapfuye akandi kaca kabivamo kari fidele. Haleluya. Rero iyo uri mu ishengero uri mu gikorwa ukurikira umugabo ubana n'abantu uba mu gihugu uba mu ihanga rifise iyerekwa, ufise amahirwe menshi mu buzima. Rero ndiko ndaraba abari hano n'abashitsi ndabona ko mufise iyerekwa iyo muri ko muragana. Rero kubakeza kwanje nukuvuga ko hari igihe umuntu aba mu ishengero mugabo twese twarayabayemo mugabo uko iminsi igenda ni kugenda uratahura ibintu kuko arigihe dukora ibintu kubera kutamenya, sivyo? Ariko iyerekwa ishengero rifise iyerekwa ahanini ikintu kizokoreka ko ishengero rifise iyerekwa ryugurura umuhamagaro wawe. Burya Imana ntifa ngo twakijijwe kuko naho wokizwa utagira ikibanza hari bitazopfa vyugurutse mu buzima bwawe. Gishobora kuba atari kibanza jewe ndimwe mu uko biri kose izokurongorera mu kibanza. Uno munsi uri kwa dutaziriza umuhamagaro wiwe warugurutse. Yaba utanga, yaba umuvuga butumwa, yaba umuntu wese ishengero giyerekwa rirugurura imihamagaro yawe. Nico gituma ushobora kuza wari muto mu minsi mike ukabura umuntu munini. Ushobora kuza atagaciro wari ufise ariko kubana n'aba bantu bose ukumva ufise agaciro. Imana iguhaye ishengero ikaguha abantu birenze uko tuvyibaza. Iyo rero udafise uko gutahura ubaho uko ushatse wigenga ariko uri kurahomba ikintu. Iyumvira nka jewe ku mugenzi w'aba bantu bose ryo bari iteka rikomeye kandi no bigiramwe uruhara kuko ntawe nipfuza gutakaza kuko nta numwe asa n'uyundi. Kuba rero Imana igukura iyo wavuye igagukorokeza mu bantu nk'aba ukabifata minenegwe no kutamenya iri kuraje.
nabonye n'abakobwa baza mu rusengero bakagira mariage aho nyene. Nkunze kuvuga mu ishengero ati iyo twakiriye abashitsi turabe neza, hari gihe wasanga fiance wawaje, hari gihe wasanga boss wawaje, gukoramo guhana ubuzi n'ibindi byose bitandukanye. Ntituba tuzi kiji carico. Haleluya. Twese twajuku tutazi ko tuzoba pastor. Haleluya. Rabana ingene batanguye kuza usuma urusaku ura. Jinge nakijijwe nkurikiye umukobwa. Mugaraba aho Yesu yashikanye. Haleluya. Naramubonye uwo munsi bantumiye gukizwa. Ndaraba ndavuga ati sha tumenga turaberanye kwe. Wumve ntuzi. Yesu ati byo wigira ndakubona wenda kuretse. Haleluya. Rero nawe baza mugenza bati we wazanywe niki? We wazanywe niki? Haleluya. Haleluya. Rero abantu nyene nibapfe kwinjira ntaco. Ariko uwo binjiye, umwe yavuze ngo mu Mana nturiha winjiye, uri husohoze. Nukuri abantu bafise ubuntu bw'Imana si vyiza kurihisha abantu bakiko barinjira. We banze ukora ivyo ukora bazoriha bahejeje, kandi bazoriha menshi gusumba yuko guha binjiye. Kubera ico turonka mu Mana kirahambaye gusumba ikindi kintu cyose. Haleluya. Rero ndabakeje ndababwira ngo Imana igomba kukwagura iguha ikibanza. Kandi ndababwire Imana iri hose muga ntihezagirira hose. Muri wese iriyo, ahantu hose iriyo. Narigeze kubabwira nigeze kuja Ingozi, ishengero rimwe ryantumiye, ngiye muri toilette yaho y'umupastori natangaye. Niyo toilette ya mbere nasanze yo verset biblique. Muri toilette bashizeho verset biblique. Aho zoja bose zobivuga ko byarantangaje. Hahandi uri mu bwiherero nyene waraba gutya ati ukorere uhoraho urugendo rwawe gose. Amaganya hagi ujawe gufise amaganya bagusanza y'ijambo. Haleluya. Bya mugenza bati nta Imana itokwishurira, nta Imana itokwishurira. Nukuri bitantangaje. None bamaze kubona hari nihangaho maze kuja hari yo verse bibiri. Je nacemba ko nanje nzogashirayo nanje. Ijambo ry'umwaka ndarishirireyo naho nyene. Haleluya. Bivyo vyagezwe ntimukabikure ku mitima yanyu kuko ari byo bizobayobora. Haleluya. Ahashoboka hose mubishireho kuko niyo difference n'ayandi mahanga yose. Haleluya. Rero Imana igomba kukwagura ikurungika mu kibanza kanaka. Haleluya. Ica kabiri ikaguha umuntu agusomera mwibahasha icawe kitaragaragara. Haleluya. Akwitegereje gusa. Muribuka igihe Maria yatwarinda yarinda iri compliqué. Kubera ko je namvuga ngo ivyo ntazi birabaho. Sinoko amashingira kuvyonzi kuko ari byinshi ntazi. Haba no mu bwoko bw'Imana n'ije n'imihamagaro hari byinshi ntazi. Kandi ngo hari uburyo bwinshi bwo gukora ibintu. Maria yahawe umuhamagaro atamuntu numwe yari bwawuhamagara. Kandi bishoboka ko yaje mu isinagogi bakavuga ngo inkumi zosaminda ntamenye ko ari we. Kubera Imana ikwiravuga ibintu bikomeye umenga si wewe. Umenga urindiriye uwundi nka Gideoni. Umenga urindiriye uwundi. Twama twidoga ariko bizohinduka igihe uhagurutse umenye ko ari wewe kubihindura. Haleluya. Ntitwahamagara ubusaba papa, ntitwahamagara ubusaba mama kubera ikatari gupfa. Hari umupastor umwe mu Kanyosha yakunda kuntwenza yavuze ati Imana jewe sinkeneye gupfa, ra abantu bariko barazempera ngaho onye ubahitana ubatware. Nkaduka nkatwenga nkavuga ati umukozi Imana wenyene kweli. Ariko karamfashije. Ngo ahuravye ngo Jeff isi imigabo n'imigambi raba buhitana batagira gahunda.
habwa nti abantu bisobanukiwe kweli. Haleluya, haleluya. None nawe ubona muri 2026 abogenda ari wewe? Oya vugisha ukuri, abogenda ni wewe? Oya, hari ibyo tutararangiza. Kandi agenda babwire kimwe mu byiza turonka turi muri Kristo nugushika ku iherezo ry'imihamagaro yacu. Kuko ni Alpha nande asangwa naravutse. Nta numwe yahisemo itariki yo kuvuka kwawe. Ni nkuko atawuzoguhitamwe yo gupfa kwawe kiretse wiyahuye. Naho nyene hari igihe bidafata. Uko ndafise inteze abantu biyahuye biranka. Bararwi binini biranka. Harimwo bofre wanje yari yahuye kumba zoba bofre sha. Byamugeza ati sugupfa gupfa banzuri sugupfa gupfa. Sikintu coroshe. Sikintu coroshe. Haleluya. Kuko ubuzima si wowe bwihaye. Kandi ntibivana n'ibinyugunyugu by'ubuzima. Bivana na gahunda y'Imana. Tuza rero. Iyo ugomba kwaguka Imana iguha ikibanza ikaguha umuntu. Nari kuri Mariya nta numwe ari gushobora kumutahura gushika naho na Yosefu yagomvye kubivamwo mu mpisha. Hari abantu bagenda gahoro gahoro. Kubera n'abagororotsi baranka gusarisha bagenda gahoro gahoro. Mugabo bagira bashikari Imana toya subirayo kandi abo bantu rero ntumenya ko badekonye kubera bagize ubwenge. Ariko Yosefu yagira atubire umusheri wa mbere umustare wa mbere agira bivemwo kandi n'izina ryiwe twarimenye hanini kubera Mariya. Biratangaje kugira umukiza bakagomba kugutera amabuye. Mwisanze bo guhikaza. Ariko hari umuntu umwe yabihishuriwe ni Elizabeth. Burya ikintu nabonye bene data ndace ko ndabakeza munyihangani. Haleluya. Je pastor yampaye. None we urinde uza guhindura iki? Haleluya. Rero nasanze kumenya Yesu nta wopfa mumenye Imana itakuguriye amaso. Ntibibaho. Ugiye kuraba twasebene we ugiye kuraba bajya nyabwenge b'inyenyeri ni Imana yabihishuriye. Ugiye kuraba bajya bungere ni Imana yabihishuriye. Ugiye kuraba Simeyoni ni Imana yabihishuriye. Abandi bariko barajujuta iyo bajujuta bakimurindiriye ariko abandi yamaze kubashikamo. Haleluya. Niho naciye mbona ko Yesu yavuze ngo nta ushobora kuza kuri jewe data nticokunda kuko mfise ubwanwa nk'ubw'abandi undaba ameze nk'abandi. Biragoye kwibaza ko ntekeye ikintu atari Imana ikuguruye amaso. Nico gutuma uyu mwaka ntibakwemeye abiwanyu ntibagutahuye ntibazogutahura nyine dezore gushikaho Imana ibahumuye amaso ikakwereka icuri nico ukora. Abantu bose batekeye ibintu bikomeye ntibazwi n'Imana gusa. Kenshi turaba ambaraje ntituraba ikiri ndani. Uko niko abantu bari amashure yawe biriko biragenda nabica ariko iyo uvuganye n'Imana ibona ikindi. Rero nshuti zanje si bose bashobora kukumva mu muhamagaro, si bose bashobora gutahura. Ariko turabona ko Imana yamisigaza. Rero iyo ugomba kwaguka rero mu kubakeza menya ati iki ni kibanza cyo kwaguka kwanje. Menya ati uyu twahuye afise urufunguzo rw'ubuzima bwanjye. Haleluya. Ndabivuga kubera je namaze imyaka myinshi nkorera Imana ndi umukozi w'Imana mwishengero mugabo ntaratahura icyayi cyo guhura n'umuntu. Nabona umenga nyene nakijijwe. Utinjije ngaho kwinjira handi. Gushikaho je kugira ndongore byasavye ko nkorana n'umukozi w'Imana. Nipompa amaparufe bikanga. Hageza reko no bagangi bikanga. Haja kuri YouTube nkora bingene ibimenyetso bitandatu bika ko bagukunze bikanga. Kwera jigitega mva mu quartier Shatanye niyo vyitwa ko yari ivumye. Navyo nkabigira ko bikanga. Byose biranka gufata. Gushikaho nahuye n'umuntu. Imana ibiravyugururiye. Kandi madamu turi kumwe twahuye ko bibaze n'umu pastor. Yagiye kumuraho nanje nja kumuraho. Kandi sinari intunze ariko birakunda. Bedata nta muntu yibatiza baramubatiza. Mushogana mu mazi ngo ngiye nibatize nabuze umuntu. Ngo mizina rya data ni ry'umwana. Uwo mubatizo wanditswe.
nta ni uwiha izina bararimuha. Ninde afise izina ngaha abavyeyi batamuhaye? Wararyihaye ngo Suguru. Hari izina baguha bivanye n'icuri n'abari guha bivanye n'ico uzoba. Mugabo nta muntu yiha izina. Ni nkuko atamuntu yihezagira kuri mariage. Ngo sheri ngo hagaranga ngo mare ngo je harya. Ngo fatira mikro. Ngo jewe ngo ubwo subugende. Mwumva ico ngombe kuvuga icari ico. Ushaka umugwiza atunga bazokuvyara mu butunzi. Nta domene nimwe y'ubuzima utagira umuntu akuvyaramo. Kandi iyo uvyawe niho ugenda neza. Rero ngombye kubereka mu bakubakeza muri umwaka ugiye kuza shika mushira amanga. Wemere umuhamagaro wawe waguki. Nawe ugira kandi gaciro. Check muri eglise ugera bizi dufise umuntu akwasonalization n'igitanga nta n'amashuri afise. Twaragize ikibazo mbona tanguye kuza ngo agira je kora ugira uje kuki ngo yandeka be data ntazi nabijya vyanditse ko ingene bigize nta nivyaza ariko igihagarara kwagira dindindi kandi arabizi hakwe ko umuntu amwagura gusa ivyo ari kwikura kwasi no kwa nyina oya aniho twiga kurongora programa atavye twize aha niho wiga ngo ndakumvirize waciye muri angahe wewe aha niho twiga gukora ibintu raba protocole zo mu rusengero nizo usanga umenga nizo nziza gusumba izo hanze abantu badekora mu rusengero bo mutuma ko muri yaje akayarya kandi yahereye ngo shaka gashugwe bere data Imana iguhaye umuryango iguhaye ikintu gikomeye mu buzima mu kubipfuriza isabukuru rero imbere yuko nzi mwinjira mu ijambo ndababwiye ngo ntushobora kuzokwaguka udafise ibintu bibiri ikibanza n'umuntu kandi igihe cyose uzobiha agaciro ndakurahiye 2027 ntuzobura uwo mugabo ntuzobura uwo mugore menya impamvu urahuri hanyuma twese tuzana ibintu bimwe oya kila mutu na muzigo haleluya ingene dukora ibintu ingene tugira iki biravana abantu n'ibintu bitandukanye ariko nasanze mukuri kwiwanje nasanze ivyo bintu bikomeye mu buzima bwanje rero Imana iri hose mugabo si hose hari umugisha wanje si bose bazotahura icondi si bose bazoha agaciro ivy'Imana yampaye kenshi dutebana abantu bagusuzugura baguma bakwimyoza ngo yango n'urukundo rw'Imana bariko barakwica genda aho bagukunda haramurigeze kudukinira agakino bana iyo dukunda mu rukundo wasanga je nkunze uri imbere uri nyuma nawe yankunze ukago muri hagati Benwa ntiwonda uyu nawe hari ati ariko ni neta ati reka mukazunguruka n'uwiri imbere iyo vyansa azogira igihe agusiga ucu hindukiye ati burya narinje ucu usanga nawe yahindukiye yagiye kurabi rero ndabakeje cyane jewe ico nico gituma nzokunda pastor wanje nta negociation zikenewe nta n'inama zikenewe kuko natahuye ko bava ku Mana ica kabiri nzokunda ishengero ndimo kuko si hose nokora ibindi ko ndakora nico gituma namwe ndabakunda kuko si bose bantumira uretse pastor kandi pastor antumiye ni wewe namwe mukazi Gitega rero muzotugendere rero tuzobakira neza tubanezererwe haleluya ntimuzohace mutaturamukije hari amashengero menshi mugabo muri Trinity haleluya rero byukuri rero ndabakeje Imana ibahezagire Imana ibahe umugisha haleluya haleluya rero byukuri ico nico kuba kubabwira umuntu ikibanza ikindi inyungu z'ishengero rifisi yerekwa urazigamwa ukarindwa haleluya iri mu bandi urarindwa ndagera babwire muri imyaka 2 hari abantu muri mwebwe mwarinzwe ntimwe mumeze uko muri ntimwe musa uko musa hari isengesho ryakuzigamye ziziga muntu bwawe hari amashikanwa mwatanze Imana izibuka ikabatabara ni kuvuga ngo muri imyaka 2 mwararinzwe mwarazigamwe kubera agatama kijana ukwako biratandukanye n'intama zikumwe n'izindi iri kumwe n'umwongere haleluya rero ico ikindi waje atagaciro ufise muri iyo myaka 2 agaciro kawe karaduze bivanye n'ico ukora n'icuri n'akamaro ufitiye abantu haleluya rero bene data iri niyo ntasho yanje iyo nza nico nari kubipfuriza ariko Imana ishime ko yampaye kano karyo
Imana ibahezagire rero, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Rero reka nje mu ijambo ry'Imana nyezina rero y'uno munsi ko nagira ubuntu tugiye kuvugana ku rufatiro rw'ukuri rw'ubukristo. Haleluya. Nta kindi ngiye kuvuga, ngiye kuvuga Kristo. Ngiye kuvuga umwami w'abami. Haleluya. Ngiye kuvuga Adamu wa nyuma, ari wa Adamu wa kabiri. Haleluya. Ico yaduhaye dufise vyinshi ngo vyo kumuvuga iyo dufise gutahura. Haleluya. Rero ngiye kuvuga urufatiro rw'ukuri rw'ubukristo, ariko ntararuvuga bene data muri buka mitongoro rya Edeni ingene Imana yagiriye ubuntu. Ndiko ndaraba ingene Imana yubatse umuntu biratangaje. Ubwa mbere imubumbira mu ivu, hanyuma icimuha ubugingo. Ntiyabanje kumuha amahera, yabanje kumuhi ubugingo. Biga kitubya ngo mu ishusho yayo niho yabanje kumurema. Kubera umuntu yahawe Edeni, umuntu agahabwa ivyo kurya, yabanje kurema mu ishusho y'Imana. Nico gitubiga kitubya mu Bikorosayi ngo Kristo ni ishusho y'Imana itagize nte, itaboneka. Icaha caraduhinduye, ariko muri Kristo dusubirana ya shusho ya kera. Nico gituma uyo rero niwe yahavuye ahabwa umusheri ari we Eva. N'umuntu yari afise ubugingo, n'umuntu yari afise ishusho y'Imana, kandi n'umuntu yari afise imigenderanire n'Imana. Rero tumaze kubona rero amajambo rero turabona yuko hageze igihe birabagora, barakora ico bategerezwa gukora, kuko umuntu yahawe yaremanywe uguhitamwo. Yesu ashimwe cyane. Guhitamwo irarema byose vuga ati ariko ibi munavyemerewe kijya ntimucemere, kugira ngo kuko umuntu afise guhitamwo. Guhitamwo nivyo vyerekana ko umuntu mukunda. Ntituri birobo ngo ngunama ndamutsa, nta rukundo ruba rurimo. Ariko umuntu agukunda kuko avyishakiye, umuntu agukurikiye kuko avyishakiye. Niko Imana ntiyagombye kuturema nk'ibirobo, yagombye duhitemo hagati y'iciza n'ikibi, duhitemo ivyayo, duhitemo kuyikunda hagati y'amahitamwo menshi. Kubera kudavuga ngo sheri ngo ndagushimiye kuko nawe warampisemo, ni kubera ko hari abasore benshi, hari abakobwa benshi, ariko ahitamwo wewe, nico kicerekana ko yagukunze kuruta abandi. Haleluya. Rero turabona rero Imana amaze gucumura n'ibindi, turabona Imana ingene yaje kubagirira suivi. Imana ni Imana y'urutonde bere da. Icaha cakoze Eva, mugabo Imana yatanguriye kuri Adamu. Uku niko Imana izi responsibility z'ikintu. Inzira ashobora kugira ingorane mugi Imana irazi ubibazwa ubwa mbere. Imana ibanza kuja kuri Adamu, ha kuja kuri Eva, ija kuri Adamu. Iyamubaza ati bega urihe? Hati numvise ijwi rya murabizi ndinyegeza. Ninde yakubwiye ko ndi gusa? Ninde yakubwiye kuri gusa? Wariye. Umvigana Imana igira nka umenga ntavyo yarize. Wariye. Atoya. Wa musheri niwe yatumye ikiramureka. Ikijana ati mbega nawe byagenze gute? Problem. Inzoka ni kibazo. Kandi ugiye kuraba ku nzoka ntiyabaje ngo nawe ngo wakoze iki? Oya, inzoka ntibaza ngo wakoze iki. Yashotse yibwira mu kubaza yahereye hejuru, mu guhana ikihera hasi. Burya nasanze ugomba gutora ikibazo neza, bakavuga ivyabaye ucuhera kuri responsable. Niyo banza kubaza vyabaye uri hehe, ugakoroka. Guhana ucuhera hasi ugende wagirane uratuka. Je nabonye ivy'Imana ikoresha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muze ufise abana kajya kana gakuru ni kubanza kuba ati vyage ntubaza kajya gatonya. Hoya naho kajya gatoye ko kabigize vyagenze gute? Mu gukwega ugutwira uciye kujya gatonya rero. Uduka ni systeme y'Imana. Hareka ega twiga byinshi. Haleluya. Rero inzoka Imana itangura kuvugishwa. Uri hano yavuze ngo itangura kuvuga ivya Nowe. Itangura kuvuga abwira inzoka ubuhanuzi buzoyibako. Murabizi yavuze ngo hagati yawe n'uyu mugore ibintu byo kumvikana ntibizokunda. Ugo gwanko ni jewe ndabigizemo uruhara. Nta naho muzigera kujya kumuco n'umwijima. Nta na rimwe muzigera muhuza. Kandi ugo ruvyaro uzorukomeza igitsinsiri ruzokumena umutwe. Umutwe ni autorite turabizi. Haleluya. Kuva ico gihe rero Satani avuga ati ndumva ko ikizombangamira n'uruvyaro rw'uyu mugore. Nico bituma je nkunze kubwira mama iyo mugiye kwibaruka, naho Yesu yavutse mugabo Yesu agumana amakenga y'ikivu, Satani agumana amakenga y'ikivutsi cyarico. Kubera arazi ko iyo umwana avutse hashobora kwema akantu
ni nk'izi impano dufise. Karagara babwire mwese ngaho wobaza ati histoire yanyu ngene mwavutse, musanga mwaravutse hari wavutse imbere acarakoroke indi cirakoroka, usanga mwarahaswe kubera iki? Inyenyeri zanyu zaraka cyane. Nico gituma usanga abamama mugira ibibazo, satani akabategerera harya kubera warwa ati akavuka. N'abapastori bavutse canke bazonyaga abantu. Nico gituma dusenga cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo satani amaze kuvyumva ngo ati kubw'ivyo rero uru ruvyaro rero ngira ntangure nanje gupambana nago gushika bujije, kuko narumvise ko ari bo bizomena umutwe. Murabizi vyabaye hagati ya Kayini na Abeli. Wamenga rugiye bomvye. Abeli Kayini amugurukira ko murabizi abaramwisha. Satani ati kamwe turagakuyemo tushe. Uyundi nawe baramuvumye azopfa yerera nkande. None uzomena umutwe ninde? Ko bose ndeshije ariko yica atarazi. Imana ntiyari ifise Abeli gusa, ntiyari ifise Kayini gusa. Inyuma y'igihe ngo Adamu asubira kuba baca bavyara Seti. Seti yari kinyegezwa. Imana yamifise abantu bari kuri bando touche. Ico gituma ntazokinisha ipodium ngo ndayivuyeko no gupfa nzopfa. Hari abandi bazogirana. Birivuga ngo ntihakagire ugutwara igitsibo cyawe. Seti ngo kuri Seti ni abantu batego kubahira Imana. Satani yarazi ngo arabirangira garabwire reka twebwe tuburunganwe gwa Seti. Hari ivyo Babeli bari gukora batakoze, hari ivyo Bakayini bari gukora batakoze, mugabo jewe nawe turi ba Seti kugira ngo ivyi igihugu kitabonye mu Mana bikibone. Haleluya. Ntitwaje nka Abeli, ntitwaje nka Kayini, twaje ngo Imana isubire gushimishwa kandi kugira ngo umwansi asubizwe mu kibanza ciwe. Bene data, ngiye kuvuga ku rufatiro rw'ukuri rw'ubukristo. Turavye ishengero rya mbere, cyari ishengero cyari ifise ububasha, cyari ishengero ifise imbaraga, cyari ishengero itayumbayumba, cyari ishengero umwami yaraba akabona ko rizoshitsa ico yaritumye gukora. Ndiko ndaraba rero turamenyere amajambo ari muri Matayo avuga ngo Yesu arungika abigishwa biwe ngo nimugende muhindure amahanga. Bene data, maze igihe ndiko ndavyiyumvira ndavuga nti mbega ubwo Yesu yatumye bose? Hoya, ntiyatumye abo yakije imibembe bose, ntiyatumye abo yamuguruye bose, yatumye abatakaje, yatumye abo yaseleksionye, yatumye abo yigishije, yatumye abo yatandukanije n'abantu kugira ngo bafatise. Haleluya. Bafatise. Turabona yuko yatumye 12. Hari gihe bene data tugomba ngo bene data hari inzego zitangaje gufata amahanga. Ijambo ry'Imana ngo muri mwebwe ngo abanyabwenge bahamagawe ntibagize muri twebwe ndaba nka jewe yakashiye pastor hajya rero harakunda kuraba nyene ingene nimereye bari baza ko pastor wa munafisi inda. Ivyo nivyo waruzi wewe. Yesu ashingwe cyane. Nguje ni pastor waruzi. Sizi ko murabona abantu mufise itaye nkizi ziwanje yakunda kugorana kesho. Ariko aho ni huntu nyene bugize. Je nkunze kubaza abapapa kweko ugiye mu motari yagutwaye kutamubaza ngo mbega ufise imyaka ingahe, uhora umubaza mu motari agutwaye tufise imyaka ingahe. Uno musoko rero n'abadogiteri b'abana bamaza ngo mbega dogiteri ngo ufise imyaka ingahe, ico cakuzanye cyo goma ndakuvura havura imyaka cenda kuvura ko batabigira imbere y'ahantu muhaje muzi Imana banza kuraba taye yawe ivyo ahandi ko mutabibajije. Ujya mutagisimena afise taye ingana gute ntiyagushikanya aho ugomba gushika. Nibakureke mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Aba mama n'abagabo ishengero n'abaririmbye abakozi b'Imana abagwiza tunga bazofata amahanga si ibintu vya mucezo bereda, si ibintu vyo guceza kandi saba ari bo bose. Umwe yavuze ngo saho gutuma umwana, si verset biblique. Sabana bose bonesheje Goliati. Gufata amahanga para abagabo Yesu yaseleksionye kuri wa musozi
yamaze ijoro ryose ariko arasenga ngo abahamagarira kuzobana nawe. Haleluya, kuzobana nawe. Kandi agenda babwira bamwe mu bagabo ufise bakomeye ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umujene, mu bintu vya mbere ukomeye ni Yesu mu mutima wawe, ni Yesu mu buzima bwawe. Iyo muhuye utagira iyo uri kuraja aragutumbereza kuco Imana yakuremeye. Haleluya, abasura atarimwo, abagenzi batarimwo, iwanyu batakwemera, ariko Yesu akakwemera, Yesu akaguhagurutsa, Yesu akagutuma. Haleluya, abantu bakabazanya bagatangara kubera Imana ntawisuzugura kuko n'umuremyi. Haleluya, nico gituma bereda tugiye muri 2026 gira imihigo muri wewe wo kumva ko ari catumye Imana iguhamagara. Utaragitora banza ugitora, utarakimenya burakora ico bakubwiye. Hari abantu barindira ngo ndarindiriye ngo inzozi marayika ze Gaburiyeli ntazopfaje gushika umurongozi wo muri departement akubwiye ati burakoropa hano. Utaramenya ico kubwira, menya ico abantu bakubwira, aho niho bihera. Wewe ugomba gusimba etape ubone marayika Gaburiyeli. Nagenda babwira abantu naho babona Yesu ntiboca bitaba. None nk'ukuri afishaje yaba hari nka Yesu aza kuvuga ubutumwa, Petero akaza kurongora programme, Dawidi akaza kugisha wanje kimwe nababwira ubushitse, abo bose ukavuga kuki afishaje mwaza ko atabose yiba. Ngibaza ko ujumbura yose yociza ngo ni Yesu ari kuri programme. Haleluya. Byamugenza bati abantu turagoye, na Pastor Guillaume aragoye. Haleluya. Abo bagabo Yesu yatumye gufata amahanga ntikwari kubaka ivyubahiro vyayo, kwari kwagura ubwami bw'Imana, bagasita ubwami bw'umwijima, bakamenagura ibigirwamana, bakamena Imana igasubira igashimwa. N'abantu bari barapfuye kuri we, ntibari bakigwana n'ifegi, ntibari bakigwana badatebuza ngo ndeka ngo uracari muri ivyo wewe. Hari abantu ngo katika jina la Yesu bariko baragukora ko katika jina hiyo ni ukiri. Abandi tiko turagwana ibiri bedata hari ahantu ngo akayoga ego utarahagera birumvikana je nahabaye. Kandi iyo bakubwiye ngo irinda abagenzi babi, hari gihe cyo kubirinda n'igihe cyo kuja kubarondera. Hataragiye kubarondera abanzu birinde, ubanze wikomeze. Ngo ngiye goce sanga nanyoye vayo rero. Haleluya. Ariko tutakinywa tujeyo rero. Bashake bacane supermarché je ntaho uzopfa nyoye. Ugo gwego narurenze kweri. Natari kwiyemera kweri. Oya. Kuko ibiduhanze sivyo. Ibiduhanze ni gufata amahanga tukayazanira Kristo, gufata ibihugu, gufata ya nico gitumiye dutanga ishikanwa ribona ngo dufata amahanga. Iyo dusenga atakwigirisha dufata amahanga. Haleluya. Iyo turirimbe dufata amahanga. Haleluya. Ikintu cyose dukore kubw'umwami tugiye imbere. Bereda nta muntu adafise ikigwanishwa, nta numwe. Twese dutonde urugamba kugira ngo tugwanane n'umwami wacu kuko azoruhira kunesha. Haleluya. Ariko twebwe twagira umuntu nk'ingabo 2026 bereda, bundi mugore, bundi mugabo, bundi mukozi w'Imana. Reka kugira imigabo yo kunanirwa kuko nturi wenyene. Reka kugira imigabo yo kudeserta kuko urugamba n'ugwawe. Haleluya. Asangwa Imana iri mu ruhande rwanyu, asangwa Imana iri mu nzu yanyu, asangwa Imana iri mu dadazo rwanyu, uwo bagwanya ninde? Haleluya. Reka tuvangane n'Imana. Ntituba abagabo batonda gusaba ubwanwa, ariko tuba abagabo bafise imbono, bazi ico bakora, birukana umwanya kugira ngo tuzane amasinzi imbere ya Mesiya. Haleluya. Haleluya. Uno musi rero urufatiro rw'ubukristo bere data harimo gupfa, harimo gutakaza. Urufatiro bere data harimo uruhombo kugira ngo turonke ibindi bintu. Nico gituma urufatiro nta ruhari.
turi abakristo baryicoco abapasiteri baryicoco hemwe turi kwibonane mwari muzi nk'ubu unye ko ari abantu yo iryaco rya bonane ntibazoza mu rusengero bariko bashikaniye abapfumu babo kugira ngo bazogumane ibiti bikomakomeye bariko barondera ibimazi bazobaharekasha ibaza ngo barikomeje hari abandi bemusi y'umwijima nk'ubu bariko bategura ibimazi bazoha abarozi n'abapfumu ngo bazogumane amaposte ntazotakare abandi bariko baratanga abantu kugira ngo barabe ko irya 6 bazoyigumana nga twebwe abakristo turiryamiye na bora ntituzi ko yarenganye bene data nguko utangura umwaka birarisika kuzowuheza ari uko nyene karegere babwira umwaka sibishobisha ngo 2026 ngo ndahafata shetani ni yari yagadane byabyibishiki ugasanga kwibona twafise imihigo myinshi amasezerano menshi indwi zibiri wa wapomporoze umva ni ibintu by'ibishobisho nyene tutazi niyo tugiye hariyo ereka n'umwaka uheze wararota none byarabaye duhindure haleluya uno musi haba papa na mama muri ngaha ntimurafata n'umwanya mugane n'abadamu banya ati tuvahe tukaja mugi iminsi 3 yabashikanye none muzoza gusengera hamwe mutanaganiriye umwe azosaba imodoka undi asaba parcelle mwibuke bere data nasanze mu rugo cyangwa mu bantu bari hamwe hari ikintu imana yishuye umuntu gwiti ciwe mugari imigisha ya rusange ntizoyizana mutumvikanye ninde yogira abana umakubya uti papa umuceri shira kubushaza undi shira ku sauce oya ntayo ngomba subira hariya gushika muvuze kimwe cy'umushaka ntimushobora kuba muraririmbye ube kwasaba piano ubundi kwasaba none wumva imana izotangiye subira hariya mushire ku rutonde haleluya dukeneye iki duhuze umutima n'ina nimba dukeneye parcelle duhuze umutima n'ina nimba dukeneye ikintu nuko hari imigisha individuel n'umugisha muri rusange tudahujije mu ishengero hari kitazoba umwe akeneye umuceri undi akeneye irengarenga none uri umuvyeyi wocu ukora iki urabifise mugabo subira inyuma mubanze muje mu mwiherero muce muze ati data grand frère aduserukiye okay duhe pilau duhe ati mwahuje ati papa bien aho re muje neza pana kuza kamwe ngo bisuguti ngo ibiki ivyo nakajagari haleluya none 2026 mukeneye iki nibiye biri ku rutonde mu rugo rwa raba iminsi igiye guhera umwe ari mu bumanuko mu buseruko none muzosenga iki umwaze bwati manda gusavye iki undi abati ndagusavye kati mwebwe nyene miko muri igwanya mwebwe nyene habwo n'umwanya wo kwicara dushike he twavuye naragukomoye warankomoye biherera aho nyene none twarashavura bigumaho nyene mwishavu nk'utwana erega biri seriye turiko turavyara biri seriye byamugenza bati biri seriye haleluya rero umwaka wa 2026 raba bona numaze kurya zingana n'imyaka umaze urazi Noel je maze kurya zingana n'imyaka maze rero nitutagira imigabo tuzozijya mu kwizindi zaturiye canke tuzige turengera ibishobisho winjire rotranteye iyo usenga umva icyo usenga icarico si ngomba ugire vyinshi mukuvuga uti mu mwaka uza nkaya mangu mwishengero nzoba naragutse nzoba narigishijwe nzoba narahindutse ugica ushima hari umukristo umwe w'umujene namubajije ati none uzoshimika ati pastor je nzoshima bati uzoshimiki nakandamubwira numve nawe ko afise ibyashima uko abantu bazoshima nyene gushima sinzi ko murabibona bakaduha mikrofone ngo shima rero turane ngo Yesu ashimwe ngo Imana igira neza aha gute ngo yangu igira neza ngo twese turi bazima gute haleluya fumurondera kimwe basi ugishimira Imana bizokomeza kandi amashimwe arandukira
Haleluya. Ndamaze ati we vyagenze gutati past ndashima Imana. Icambere nasengeye umwaka wa 2025 ngo Imana impe akazi. Icindungika mu mahanga irakama. Banavivuye. Icakabiri nasengeye umuryango wanje hari ibibazo biteye ubwoba muri famille. Ngo Imana yishure idutabare. Ati radutabaye ndabishima Imana. Ati cagatatu nasenze asaba Imana ngo impuze n'abantu bashobora kumfasha gukorera Imana nkuko bikwiye. Naconye ntiyabikoze nzoshima Imana. None ivyo vyibuka kubera iki? Ngo ni kubera ko mfise aho navyanditse. None uzoza rotranteye ntugira naho uvyandika n'agapapuro karatakaye. Erega turiyibutsa abanyeshuri imboroko zagiye batirondera ahantu wagizeze bahize agapapuro kagenda ukabosa ukiyibutsa. Zana amagenda, zana mwandiki. Mushobora gufata amasanamu muyafate bizogucira urubanza mu myaka iri imbere. Haleluya, haleluya. Bene data nshuti zanje, reka dusome mu vyakozwe n'intumwa rimwe umurongo wa 4. Rero nkuko yavuze dufise amajambo menshi munyihanganira. Reka tugerageze twishire ku murongo. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 4 gushika ku 8. Usinze ko ari wo dusomera asoma neza kugira ngo dufashe. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere. Ego. Umurongo wa 4. Ego. Vuga ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu. Atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Ego. 5. Kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. 8. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako muzoba ivyabona vyo kunshingira intahi i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera z'isi. Amen. Imana guhezagire cyane. Aya majambo twese turayazi. Igihe Yesu yagiye aduganwe mu ijuru turabona Yesu ariko aganira n'abigishwa biwe ariko babwira ngo ntimuve i Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Haleluya. Bene data aba bagabo bagomba kurorera isezerano bari abagabo bari baratandukanijwe n'abandi bagabo. Bari abagabo bari barigiye byinshi kuri Yesu, abigisha gusenga, abigisha gusenda abadayimoni, yabigisha ibintu byinshi cyane kugira ubuntu mu mpisho, arabigisha kutabinjyajya, arabiyereka abahigwe abaribo, yabigishije ibintu byinshi cyane iby'ubwami bw'Imana, ibyo kwihana n'ibitandukanye. Rero amaze kumana bo imyaka irenga 3 acibabwira ati rero imbere yuko ndabarungika gufata amahanga, imbere yuko by'ukuri mu bantu bazima ntimuve i Yerusalemu kuko hari kitaraba, hari kitarakoreka, hari isezerano rizobashoboza kuba abanyabubasha mutarahabwa. Ariko narabateguye mumeze nk'inkono nateguye ariko ikirindiriye gushigwa mu bubasha n'ubushobozi. Nagenda babwire abarindiriye ntibari ba n'importe qui. Abari barindiriye n'abantu bari bamaze igihe birenze umwaka umwe barapfuye kuri bo, baratakaje byinshi, barahomvye byinshi kuko ivyo byinshi bahevye byagomba kwikuba byinshi mu mugambi w'Imana. Nico gutubaberera narigeze sindiko nigeze kwivuga ndavuga ngo icuheba kirafitaniye isano nico uzohabwa. Ntidusaba guheba bimwe kuko ntituzofata bimwe. Nico gituma bere data Imana yabwiye Aburahamu ngo heba ihanga kuko agomba kuzoba sekuruza amahanga. Yahevye ihanga kuko imbere hari amahanga. Yesu aravuga ngo ntawahevye inzu atazoronka amazu, ntawahevye abantu atazoronka abantu. Iki gusaba guheba kerekana iki guhamagarira kuzofata. Haleluya. Nico gituma kuduhebesha, kuduhomvya, kudutandukanya no kuduprepara ngo tuze twakira umusesekara
Imana ikwambura igutuma gutandukana naco nukugira ngo ushobore gushikira umugisha wawe nyezi. Turabona nga ni murorere, ariko abarorera bari bande? Bari babandi bose yatabara, bari babandi bose yakiza? No, bari abantu bagomba kwidistenga, kwidiferensya, bari abantu isi igomba guhindurwa nawe. Data, ntaho fata indya nziza ngo azishire mu isoro ritoboze. Hari ibintu udashiramwo kubera ibi vyakira ni bibi. Abantu bageze ahantu habwira ngo murorere, ntibari abantu bahuye ngwingo, oya muzobirabe neza. Bari abantu bamaranye igihe, yateguye, yarazi etape ya nyuma basigaje kugira ngo babe abantu ashaka bazokwagura ubwami bw'Imana. Mpemu yera ntaza ku muntu ariko araryijojo. Mpemu yera ntagusanga mu kabare ku gitabazi. Mpemu yera ntagusa. Mpemu yera sariho hose, oya hose ntiyadusanze. Mpemu yera hari kibanza gusangamwo n'inyota ubufise ni hari ahantu berera, hari umutima unyotewe amahanga, hari umutima unyotewe kuba nk'Imana, gukora ivy'Imana yamuhamagariye gukora. Mpemu yera arakurokariza kandi akurokarize wewe ahuri, wewe ukumeze niyo nyota ya kino gitondo. Mpemu yera akurokarize. Urasakarabashia rasi beredata. Aba bagabo bari barindira ikintu gikomeye, ariko bari barabaye separe, bari barahinguwe, bari barubatswe. Hari umugabo yari imbere yabo, harababwira ngo ndavye stade mugezemwo, mumeze nk'ibintu vyiteguye kugira ngo muhabwe Mpemu yera. Kandi bicivuga ngo muzohabwa ubushobozi Mpemu yera niyabazako. Bisobanuka ngo Mpemu yera si ubushobozi, kuko ngo muzohabwa ubushobozi Mpemu yera niyabazako. Numva umenga Mpemu yera atandukanye n'ubushobozi. Aho Mpemu w'Imana ari hari ubushobozi. Haleluya. Mpemu w'Imana si ubushobozi, ariko uwerekana ko afise Mpemu yera agaragaza ubushobozi, agaragaza imbaraga, agaragaza ubushobozi. Ngo dufise ikitwerekana ko Mpemu. Amena. Data, utagiri uba ngo ntanga birengira nta Mpemu ugira, kuko birivuga ngo Mpemu yera niwe atanga impano kandi azitanga uko ashatse. Icerekana Paulo yavuze ngo muhabwa ikiberekana ko Mpemu yera. Aho Mpemu yera ari hari ingabire gujya, aho Mpemu yera ari hari cama ca Mpemu, urukundo, amahoro, ubugwaneza n'ibindi vyose. Umuntu akuze mu Mpemu umurabira mu rukundo, ntumurabira mu bitambara. Ivyamwa vya Mpemu, urukundo, amahoro, ingene yihangana, bashobora kuba haleluya, ico kirofa birajanye n'ivyo je kuvuga. Kwera kwihangana ni guto, ariko iyo umuntu ashobora kwihangana, umunyarukundo, umuntu w'igeso nziza, abantu bariko barakura. Haleluya. Sintu vya munyuma oya, si ibintu vy'intozi, ni ibintu byo gushikama neza, ni ibintu udapfa kunyiganzwa n'ikintu carico cose. Haleluya. Kuko Imana si Imana y'ibishobisho, ni Imana y'ubushobozi. Mpemu yera muzohabwa ubushobozi mu abandi bagabo, abandi bagome. Data, murazi Petero ingene yatinye, murazi ingene bagomba gusenga bikanga, murazi ingene bavyumva mu mitima yose akabwira ati umutima urabikunze mugabo vyanse. Mugabo Yesu yigeze agira ingorane kuko yarazi ico babuze icarico. Nibaguha umwanya nanje bampa umwanya, umwanya uzogenda werekana icuri, umwanya uzogenda ugaragaza amavuta ufise, umwanya kuko icubuze Yesu arakiza. Ariko emera utegurwe, emera wigishwe, igihe nikigera azoguha imbaraga. Kubera iki tudashoka tumugurura ibimuga? Nagera babwire muri ishenge hazogera igihe mubona bazutse, mubona impumyi zigenda, mugabo bifise igihe
bifise igihe kuko hari ingabire zo tunanira gutwara. Bageze kutwigisha kuri Yohana Umubatizi ingene yagiye kuri Herodi ngo subiza umugore w'abandi rebo ati turaguca izose. Ariko urazi Natani ingene yagiye kuri Dawidi yakoze icaha yamuciriye umugani, abami baragoye bo guca ngo habaye umuntu ngo yarafise udutama n'ubwenge, ariko Yohana ati subiza ati turaguca izose. Maturity ingene uvuga ibintu. Haje abakristo haje abatanone pastor hari Imana ikwereka ibintu none umuntu wayimubwira gutasha guca kwiyumvira nabi. Ati mura kwengene uzobigenza banza muyake. Gute muhira ni sawa. Nawe ugumushubiza amatora se sawa nyene uce winjiraho nyene. Ntorosha kuvuga ngo unabanya gukwita amakofe batara yamukubita. Banzo base neza. Yagusho kududurirako. Ikire kizitegura hamucuvuga ati burya rero arabusenge kubera. Pana menya. Haleluya. Haleluya. Aba bagabo Petero aje imbere ko bapote baje kuja gusuma bene data. Umugabo kuja gusuma Yesu ati genda muzanye ibyo kurya. Nishashe. Ba Yohana bose kari bo babiteka ko nta mudamu je mbona. Ariko giye apotre yabanje kuboza ibirenge yabanje kubakora ibintu amaze kubatuga rigenda barungike mu bushobozi. Rero ntimukiri babandi mwaratakaje mwarapfuye hari ubundi bwiza mugira mujemo, ariko ninde iteguye kubwakira 2026 Imana ikurekuriye ku bushobozi. We witeguye, we wateguye. Haleluya. Kugira ngo winjire mu cimani gushakako. Genda muronde mwemye nibaza muzoba abandi ba bene data. Nagenda babwire ngo gukurikira Yesu si ibintu byoroshe ntibazobahende. Burya kugendana na Yesu biroroshe. Mwa gukurikira Yesu biragoye. Kuko burya ante no bagura gatonya. Ngwishengero ryinshi ryagendana nawe. Iyo ugendana n'umuntu ntabubasha kugirako. Kandi bamusa nkaho menga murangana. Pastor bitemeze neza. Uja hewe. Biroroshe. Sibyo? Ariko nkurikira umuntu w'umugabo ahevye ikori ahevye ubwato yagira tangwe business ati bihebe unkurikira. Hageze ko ndabijya kwe nkurikira kandi ndakubiye kunkurikira nta magahunda yawe uzana. Imigabo yawe shira, inzira zawe shira, wizere jewe ndiki arahevye byose agize tugende rero. Gutumeze neza tuvuga n'umuntu ngaha ndakwa nihuse. Akagenda ati turyame hajya gira rote ngo tugende. Kandi kugendera mu mbavu nakubiye nkurikire. Haleluya. Turagiye gucya abonye agashagira kabati gute wihende. Ntiharagira we banzugirene. Banzu nkurikire. Burya rero bagenze imisi mike bazi ngo Yesu ngo aduca ngira abo umuntu akomeye. Babona ukwezi kuragizera. Amezi abiri. Umwaka batega bya bintu biri seri. Bitangura kuba bigoye. Ariko uyu yahevye ibi. Aravye umugabo akurikira. Imbere we hari asire. Kuko n'umugabo afisi yaje. Yesu ntiyo guhombeshereza ubusa kandi ari wabiduha. Yesu ntiyo kubwira ngo ureke nta kwanka. Ahubwo urekuri ivyo kuko ni bito ufata ibindi bikomeye mu buzima bwawe. 2026 kurikira ujya mugabo yaje mu buzima bwawe. Urekane ibintu byose umwizere umugirire confiance. No kuvuga ngo igihe cyose ahagiye Galilaya uyu Andre ntaja ahashaka ajaho jewe ngizene shaka. Kandi ashobora guhindukiza mu byatumiriza rero ndagutumye genda wicare harya. Gushika nzo guhamagarira subira muri irya ntebe gushika nzo guhamagarira. Yamara kwicara akumva biramurya amagahunda n'amaprogramu.
bati muga yarambwiye yuko nzopfa hasagize nte amamagaye. Ntivyoroshe kwicara abandi bahagurutse, ntivyoroshe guhagara abandi bariko baragenda, bivana n'ijwi riko riravugana nawe, bivana n'umugabo ariko arakomanda ubuzima bwawe. Ntugendera kuri ritime y'abandi, ntugendera kuri muvuma z'abandi, wowe ugendera kuri ritime y'Imana, ugendera kuri agenda y'Imana, ugendera kuri programa y'Imana. Reka abandi bagenda, abandi si wewe rindira igihe cawe. Nagenda babwire ngo igihe ibiraya vyerera sico gihe igitoke cerera, sico gihe imyumbati cerera. Hari ivyera kare n'ivyera bitevye. Asanga uri umwigeme mariage yawe izokwera itevye, rindira, wait and see. Kuko nucuva ngo si nimba ugomba kuba umwumbati uri kiraya, uri kugwana intambara utazo. Emera icuri, umenye ko Imana igukunda, umenye ko Imana ikuzi, igihambaye wumva ijwi ry'Imana ku buzima bwawe. Nagenda babwire aba bantu bose ngo batangura gukurikira Yesu baramukurikira, tugenda tutazi yo tugana, mbwa tugasanga hariho. Aburahamu yagiye ngo atazi yagiye, asanga hariho, kuko yitubwira ntizi kubesha, ivuze ngo biriho turi ngaha karimbo kanjemwo mengana kaba katolika ariko nakabanyamwemu umutima ugateta ninda zokuyaga buri musi debiyaga zomuririmba haleluya haleluya haleluya. Bwiya mugenzi bati rindira igihe cawe nico ciza. Haleluya haleluya. Ingene wajisa, ingene umwumvira, ingene wumva icyakubwiye, nihazogutuma kure, nihazokurutisha n'abandi. Bene data reka amamuvuma y'abandi, ntituri mu mahiganwa, turi mu muhamagaro. Haleluya. Nagenda babwire nta mashenga turiko turahiganwa, je n'abapastor turiko turahiganwa, jewe ndi mu muhamagaro w'Imana, kuko uwo ugomba kunezereza n'umwe ni Yesu yampfiriye ku musaraba Igorogota. Nagenda babwire igihe ubwato bwa Nowa bwari burindiriye ibikoko, ntivyagendera kuri ritime imwe, oya ntivyinjiriye hamwe, kubera ntivyanganya gutambuka, ntivyanganya indeho. Mugaragenda babwire ubwato bwiyugaye n'ikinyamasyo cinjiye, kubera ko inuma zashitse ubwa mbere, intare yashitse ubwa mbere, ndibaza ubukwavu bwashitse ubwa mbere. Haleluya. Ariko ari utundi dukoko ndogo ntibihagaze igere kigenda, bihagaze ku wakigiriye ubuntu, kigenda buhoro muga kizoshika, kirikwega muga kizohaba. Haleluya. Sinsa nkawe, sinize nkawe, sinkora nkawe, ariko ubuntu bwarandokarije, ariko ubuntu bwaranje ko. Haleluya. Si impamvu yuko tureha, si impamvu yuko twiga bimwe, si impamvu yuko tuvukira hamwe, ni impamvu yuwarekuye ubuntu ku buzima bwawe. Haleluya. Harabitanga kudusha, abadutanga bakibona, harabagutanze baribona mu muryango wawe, bagutanga gutunga, bagutanga gutera imbere, bagutanga gukora ibintu biriya. Ariko tuza ntawe muri mwihiganwa, uri mu muhamagaro w'Imana. Ushobora kwicara imyaka 10 ukavuduka mu myaka 2. Hari abantu bavuduka imyaka 2 bakicara imyaka 10, kubera igihambaye s'amashami, igihambaye n'imizi. Kandi si gukoporora, nukwinjira kuri sene mu gihe cacu. Haleluya haleluya. Shengero ry'Imana, Matayo Luka 14 umurongo wa 26. Badusomere Luka 14:25. Niyo ntango y'ibikomeye, niyo ntango y'ibihambaye. Abantu bakurikira byinshi mwishengero, nababwiye ko nanakijijwe kubera agakobwa agaso, ariko mu nyuma nkurikira umwana. Haleluya. 2026 ugiye gukurikira iki? Kuko ngo ni wakurikira abantu uzogwa aho baguye, ariko niba kurikiriye reko uzoshikaho Imana ishaka. Amen. Luka 14:26 ati umuntu niyaza kuri jewe, umuntu niyaza kuri jewe, kuri apana
muri Trinity apana muri Pentecote umuntu niyaza kuri Yesu ariko arabwira abantu baje kuri we condition niwaza waba umugabo waba umushinwa niwaza kuri je niyaza kuri jewe ntiyanke se na nyina n'umugore wiwe n'abana biwe cyakugeze ngaho ibintu rero biragoye ushizemwo mama ushizemwo urazi hari ikintu nabonye muri umurongo aha ntiyakwabya guheba ibyaha mu by'umbereza ntiyakwabya kwanka ibyaha kwanka ubusambanyi kwanka ikibaya burya hari utudimansiyo n'amadimansiyo n'urundi rugezo rw'ibyo duheba ugomba kuza kuri jewe kwanka bisigura iki nzi imbere ya mama wawe nije ntangura imbere y'abana bawe ukabuje ko ungire namba 1 rero Yesu batura Yesu nkizi ngwara ivya namba 1 burabishira ngaho jewe mpakazi gusa ntiyanse canke na nyina n'umugore wiwe n'abana biwe na bene nyina n'abashiki biwe mukama wanje mbere n'amagara yiwe nayo apana abantu rero n'amagara yiwe koje nisonze shengo estoma ngo icirya ni kurye irakuzibira ni limitation wo bigeragezwa fu musaba impanuro muganga basi bene ngombwa ihebe byose urya basi utwamwa basi nk'imboga nk'aba Daniel gira ubwenge n'amagara yiwe nayo ntashobora kuba umwigishwa wanje mwumva umuhamagaro wa mbere nuwo kwigisha abandi umuhamagaro wa mbere wo kugira haleluya cyenda kibuka hano ni kuvuga ngo udahevye amagara yawe nayo ntushobora kumwigishwa nako namubwira nti twigihe twaja muri interna ntitwajya muko dushaka cendi buka ko twajyama mu bihere kandi je muhira nta bihere byari bihari navyi bihere cyankana bwije abantu sinzi ko byageze kema ibihere birakurya saa 7 y'ijoro saa 8 y'ijoro saa 9 hajya bugira bucyo muri pause ugaca bibaza ngo wishuhe ugasubira ku mugoroba bikakwakira kandi bikasubira bikakurya ibihere sha iyo umuntu agututse ngo ufise umuco nk'ibihere baba dututse nabi kwera aho muhira bariko baragona muhira bariko baragira iki nanje bihere biragize nte kubera iki ngomba kwiga ivya electricité ngomba kwiga ivya matara nivyo niga ariko Imana ishimwe n'ubu nta nayo ntuzompamagaye ngo nzosha ndayiturira genda umwungere haleluya be pastor nivyo ukora haleluya haleluya Giyamugaza ati genda gahoro ntawe uzi kuzobisaziramo babyita gutakaza beza tuzagomye kwikaza ngo mbandanye amashure cengwa ari gituntu Imana avuga ati ayo wizara hagiki nkende kuja kunkorera nto wapi ifokomera nk'abandi nawe tuvuka ati ngo ari gituntu ndonda bene databambira ngo ni jene jene mwijoro nkubi ivyuya imisonga sayebwa miki na kimwe sanzwe nonzeho ndiko ndonda rero ntumva mukozi w'Imana amajana murembeje nanje mfise ingorane ngiye kwivuza barakintora baca batahana umwaka wose abakigwaye wihenze kikagaruka ni mu kibumbu none ubundi mu kibumbu ndi kuri podium nta nuko cananyishe mugabo carandebishije kuko ari abantu bari bandindiriye mu kayira haleluya Paulo ati sije nkibaho ni Kristo muri je haleluya igihe twaca ku ishuri twararetse imiryango twambara uniforme guhera ku wa mbere nta jinisi ntaki kandi impuzu zazi tuzisiga muhira ingazi zacu zisiga muhira kugira
kugira ngo muri iryo shure uzobe kelkine. Kubera ivyigwa baguha ntibizokugira umuntu, nta byo guceza. Papa na mama wawe baragushira mu mudugu uri kurarira, genda. Ayo marira uzodushimira igihe nicaza. Baragushiramo, abandi bakanwa icayi, nawe eba wapi? Twarete nziza ukaziheba. Ndibuka ko twahora tuvyuka tugiye kuzikora. Iwanyu barazikora, wegenda uzikorere nta mukozi. Ugira uryama utanguye kurota, ukazamo baradodoya ati inkengeri vyuka ati. Nkuyaba ndi muhira navyo saa 3. Ni iwanyu aha ni kw'ishuri. Ugomba uzove mu muntu, uzoba ikintu. Kandi abiwanyu barakudushikirije atakinya. Misi ya mbere bakakunyuzura, baranyuzuye nanje. Bankubita imigere. Ndi mutahe ntahanjahe. Ndayimenyera turanira turabana. Sizopfa nibagire agahugu kari kamwe kanyuzuye. Numvise kafise ijwi rinini, kumbe ni gafupi. Hari mu mwijima ico gihe tuve gutura amamatera. Hariho nshinjira mu internet. Ntatinya kunyuzuka. Cinjira mbona bara muri sitoroshi. Amatari yacitse. Gwino mpene ngo kino kinyuzu. Ndavuga ati ngahareje karabaye rero. Ibyo ntinyadahuye navyo. Nagenda kubwire kuba mwiza siko gukorerwa ivyiza. Kuba umuntu mwiza siko uzohura n'ibintu vyiza. Paramurika nza numva umugere. Ndi bukora iki? Ndi mushasha. Ndakijijwe. Nanje sidi bushiremo. Ngo niko kwinjiza kwa mbere. Ngiye kuryama nza numva kujya kuntu y'abanyeshuri bajyama hejuru no hasi. Numva wo hejuru menga avuga nkajya twijyambye ngo ikinyozo. Ndamutoje neza yo sanga karaga peti n'ukuri. Gafise urujwi runini kankanze. Ndavuga ati wewe yari wewe kweli? Nabuze amahoro kubera wewe vrema. Mu mwijima nta mwidegemvye ubaye. Mu mwijima baradukanga. Haleluya. Namagara yiwe nawe ntakwe kumigisha. Ndiko navuga iki? Amashuri abantu mwiza amashuri. Bigusaba kuzinduka, bigusaba gukora ibintu, mugabo ntiwigera ubabazwa kukunezezwa no kuzoba docteur. Ivyo ukora amyaka mu byiga, kuba abacamanza, unezerwa no kuzotangira papa gumutsindo. Bisobanura ngo amashuri yo mwisi sugupfa kwakira. Hari condition, hari bisabwa. Ntushobora kubaho nk'abandi. Ntushobora kwifata nk'abandi. Ishure si wanyu, ishure rigushiramwo ico ugomba kuzoba. Umwe yatwisha avuga ngo Imana twese ntidutegura kumwe, igutegura bivanye n'ikizo gukoresha. Ntitugira inzara imwe, ntitugira ibibazo bimwe. Haleluya. Ariko umuntu wese urugo rwose irutegura bivanye n'iko yawutwara. N'amashengero iyategura bivanye n'iyeko aragira nte arayatwara. Ariko nagenda babwire ngo uru rufatiro rw'ubukristo aba batabwe guheba nurundi gwego rwo guheba, nurundi gwego kugira Imana ya mbere, kuko tubujijwe n'imiryango yacu gushika tuweza gushika. Hari gihe dukunda n'abagore bacu bakatubuza gusenga, natwe tukababuza gusenga. Hari gihe dukunda ingo zacu, hari umigeme yavuze ngo je dukwende n'umuhungu ngo hakonda mutakaza ngo ivy'Imana bigendamwe buhoro buhoro. Yabatere burya rero nubu urace kuragenda buhoro buhoro. Nanasanga Imana ibona gutya naje sinoguha. Haleluya. Tuzubake mugabo Yesu wa mbere. Abana tubavyare mugo aba Imana ifata ikibanza ya mbere kuko niyiduha byose. Kandi iyo uyigize ya mbere ivyawe irabirinda ivyeseka. Ntaco baba nta naho baja. Igihe Aburahamu yarabivuyemo atanze Sara ngo aronka agahengwe muravyuka. Yavuze ati mbe ndabaho. Ivyo amasezerano yarabiretse. Kubera Egiputa yari mikigoyi. Bambe Kanani yari mikigoyi. Ataja muri Egiputa. Ava mu kibanza c'umugisha aja mu kibanza c'injya. Nukuvuga ngo ahari izina ryiwe arahava agenda ahantu bagira atakaza izina ryiwe. Kubera ntitwiyunguruza bivanye n'ibidushikira, twiyunguruza bivanye n'ikibanza Imana idushakako. Bere data ashobora kuhanuka kubitika mugaraha Imana igushaka. Hakaba n'abandi bari mu maspageti mugataraha Imana igizeni ibashaka. Aburahamu nawe atakaza ikibanza
c'uruvyaro n'isezerano ngo ngira mbe ndaja muri Egiputa, mugabo si Imana yamuyoboye. Yarongowe n'ibihe. Bene data, ntimukarongogwe n'ibihe, murongogwe n'Imana. Haleluya. Yaswe kuhasiga umugore, yaswe kuhasiga amasezerano, gushika Imana yaje gutabara. Umugabo yabivuyemo karema, bamukubise inzahabu bati Sara, turavukana, titube turabaho. Iyi Mana ntavyo tiko turabona neza. Imana ati wa mugabo kwe neza na neza. Imana ihebye haza nagira babwire, nuba mu mugambi w'Imana izokugarurira umugabo, izokugarurira umugore. Asanga umugambi w'Imana uhagaze kwimebwe babiri, yikunkumura, yijejeta, agira iki, izokugarurira. Kuko kenshi yatugarurira twaga tubivemo. Hema ninde gahadacika intege? Cyenda cika intege. Kujya tawudasinzira. Ninde tazi itiro kuva yakavuka. N'umunyenkomezi ntazi no gusinzira. Ariko Imana kenshi yazi kaduhumuriza, ikavuga ivyacu, ikadutera intege, tukumva turakomeye. Bene data, kuba umwigishwa nivyo bizotuma bwa bushobozi tubukoresha neza. Kuba umwigishwa niho tuzoba bigisha. Bene dabwire, abantu bose bahamagarirwa kuba bigishwa, si bose bahamagarirwa kuba bigisha. Kuko uwakwigishije ivya ekonomi, abize ekonomi bose bace babigisha ba ekonomi. Harimwe abigishwa kugira ngo bazomenye kwekonomiza ibintu, mugabo batazoca baba umuprofesere wa ekonomi. Asangwa kuba umwigishwa bisaba ico kiguzi. Ndiko ndibaza kuba umwigisha naho bisaba iki? Asangwa kuba umukristo bigoye, kuba umwungere naho bisaba iki? Ndabigeranya n'urugo. Iyo twambikana impeta dukoze ibintu bikomeye, ndagukoresha wihangana. Je narimvira ivyekeye urukundo, urumva ashobora kuza ugafata impeta ngo nimufatane akaboko, amufata ngo rero urazi iyo twambikana impeta, urazi ibyo ukoze isezerano by'ingene ibyo ari byo nijya nzobe. Ukuba ukugona kwiwe, ukoze isezerano ukugona kwiwe, n'ukwikwega kwiwe. Siko mu byumba umva iyo tuvuze urukundo umenga nyene nibijya. Mugabo nimba wabara abapfumu ukoze isezerano n'intambara zo mu bupfumu zo muri famille. Ukuvuga ngo yaba twibuka ico dukoze ntitwogikoze dutwenga ngo koma mashi ndabatwenze. Gihe kimwe twagiye kwiyandikisha ku ikomine tugiye Mariage, twari benshi bijuganda ku ikomine bakakwigisha ibintu by'ubugeni, twari benshi. Hacaca umugabo, nimba uwo mugabo yifite umva aducako hajya abona turi benshi abajene nyene Maria agomba giye Mariage. Ijambo yavuze no kwije ryaransitaje, aducako ubona ko akuze, tuza twumva vuze ngo abo bose ngo nabaje kwishira mu minyororo. Ngo yaranteye intege kwera ngenda bijemo. Umugabo akuze ngo muje kwidadika minyororo. Ndavuga uyu kwa akaze none. Kiriko ndatangura ntananyizeza kwe. Erega nahagiye ugenda urimbye ati nivyo cyakeze. Nikimenya nturasubira iwanyu. Haleluya. Ntiwashobora kumwigishwa mwiza utazi kwicara. Ntiwashobora kumwigisha mwiza udatandukana. Rero bere data ndiko ndaja kurangiza kuko mba numva ibintu byinshi. Haleluya. Ariko nagombye kuvuga ngo urufatiro rw'ubukristo tugaruke kugukurikira Kristo apana kugendana nawe, kugira ngo twemera twigishe. Niya twigisha ni wazomenya kazaduha, kandi buryo uwize n'utize baratandukana. Sibyo none bere data?
burya iyo Yesu atwigisha suko agomba gutandukana ntiyariko aravuga ngo duhebe imiryango ngo duhebe amagara yariko atwereka ko dufatira ubuseriye ivyo kumukurikira no kwigishwa nawe twicare by'ubugabo tubireke by'ubugore tubireke ivyo tuzi tubishire hasi adushiremo ivyazi ndatangara kubona abapeto bavuze ngo Yesu twigishe abagabo nkabarya twigishe gusbeda hari gihe baza ngo urazi ibintu nigihura n'umuntu ugaca ubinyegeza n'ivyuzi hari gihe uva muhira wapendeje ukibaza ngo bose urabafuta kuko ukiri muhira wibaza ngo ni uberewe wenyene mugara ahantu ushika ukibaza ati ni munyicari kinyuma ngo abatararugwana niko bavuga ngo uwihaya avuye kugwana ngo ntazi ntiyo kwihayagiza nk'uwambara ibigwanishwa agiye mu rugamba ngo ndamusekeza avuyeyo wamushekeje ngo ntivyoroshe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data twemere twigishe gusenga babaga ubwanwa babati Yesu ingene wawusenga biratanduka twigishe azero twigishe gusenga twigishe gutanga twigishe yabigishije ibintu byinshi arabigisha no kutitanganiza imbere mu rubanza hano Yesu bamutumiye abona abantu bamucako bagiye mu bibanza by'imbere habwe ati bati genda mwicare hari imbere kandi burya nabwire burya umuntu adekona rimwe rimwe abakwigishije burya utangura kuvuga araguha ubwenge ntaba yadekonye aba yagufashe kutadekona nawe abona bamucako Yesu habwe ati no iyi ngeso sinziza abigishwa tuviriza abantu nibagutumira umuntu yagutumira mu rubanza nukurarama nugufata ingingo zirenze zaba nukuva mu byo abandi batavamwo nugusiga ibyo abandi badasiga ukagenda mu kibanza cyo kwigishirizwamwo. Rero da iki niko kuri nabonye mu bukristo nico gituma kugendana na Yesu biroroshe ariko kumukurikira nugupfa kuri wewe ukabaho kubuyundi mugabo. Haravuga ngo bega nindagomba kubaka ubanza kwicara iyo banza kwicara akarimbura igitigiri cy'amahera yo wubaka ngo amenye yuko afise ayo nonosora. Yego sibyo gupfa kwitamo kugira wubake ngo banza wicare urabifisa ngahe bega inzi zovamwe bega bizogenda gute ngusanza atari ko biri aharese kibazo ca la foi uko ari gihe twitiranye ibintu. Iyi si domaine yo kwizera ni domaine yo kwicara ngaho kenshi turavanga ibintu ngo kumbure yo bahejeje kubaka amatafari y'itanguriro ntashobore kuwuzuza umushinge mwabo kuduza umba byanse kuduga kubera iki kubera aticaye kuko aticaye ngo agirende bari mbu bakozi b'Imana. Iyo uje muri korale uva ku musaga uze wavyiyumviri jewe data nabaye pastor namaze kuvyiyumvira kandi abwire ku mwongere niteka mugabo kandi ni ngorane. Je namambwiye abakristo mwe mashobora kuryama imvura iguye nzoba ndagenda nejo mugaje ntibikunda hamaje ntagiye bihava bigenda gute murabwe bw'abaririmbyi muzinduka karabandi bataraza uze wavyiyumviri kuko Imana izohamagara bari hafi gusa tube mu bintu twavyiyumviri bizotuma utamarama bizotuma udakogwa n'isoni bizotuma bibamwo neza kuko igihe wabizamwo waricaye uriyumvira ivyo ugiye kuja mu ivyo ari byo. Haleluya. Nta uzota kumikomo nawe nta kumikomo kuko nta wabishizeko nije nitavye muhamagara kuko hari igihe tubaho mu buzima murabizi murakubitika ngo ntandaba inda kuraba kirambye n'abakristo je ari ibintu azobatako kubera mwe mwaraje kubera ni jewe himundaba none igihe babigusiga twarakuraba. Ibi bimfashiki bimfasha kwizigira uwampamagaye bifasha gushingira kuba guhamagaye nico gituma bere data
uwaguhamagaye ni wo kwizigirwa, arazi kwitanga kwawe, arazi iminiho yawe, arazi distance yawe, arazi inzara yawe. Narabonye bene data murashobora kuririmba yaburaye kandi jenari najye nahora nigisha naburaye abakristo baje na Mercedes Benz chenda batakwimira ke wanjye hoya nigihe mari kuyakwigisha kudepanda kuri yo atari kudepanda ku bantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data nitwicara bizoturinda kumaramara, kubiva mu vyoroshe. Haleluya, guhindagura amasezerano kuko twakurikiye Yesu tuzi ico bizosaba mu muryango wanje. Gushira ku pastori hari imanza ntajamo atari ko ntazigomba. Abakuze n'abakuze ati wewe mwe niko mwavu ko mutaza mu manza, ego we birakoroheye je ni mu minyororo. Unamusi no kuyana ngo ngiye mu Bushinwa ngo kurya kayaga, Imana itambwiye nkora bakayaga ngarukana kandi nta wambujije. Beta abantu bashaka guhana itike ngo genda uryoherwe, ugeze mu kayira ngo biranse ngo ndagize ngo none ivyo nibiki? Biragoye ariko ni vyiza, biragoye ariko ni iteka. Shengero uyu mwaka nimukurikira umwami, azobagira ibirenze byo mwibaza, azobashikana harenze aho mwibaza. Ntimwikengere bapapa, nimwe abapapa b'injyamunyu abo muri Ameke n'abagabo bisobanukiwe kandi ntituri bake ngo dukore ibikomeye imbere y'Imana. Haleluya. Aravuga undi mu karorero wanashaka reka jeje kuko pastor ni wazo komeza kubarera. Yesu ashimwe cyane kuko ari gihe n'abakristo naho dukunda abashitsi pastor kandi twese ibyo dufise. Haje umuntu mukama wanje mabona abakristo ebana baramwihereranya jeme none je naho ndi hehe kuko ari hondi mugana we ni kumeze ngo nta wemerwa hehe ariko hamwe n'Imana hari habazokwakira ku mavuta yawe. Haleluya. Ariko mwebwe ndiko ndabitegereza ndabona ko pastor wanyu kabisa bana guma yigirana gutya nta ngorane yifiti mwarahezagiwe. Haleluya, haleluya. Mutandukane n'abantu, mukunde bene so, mukunde umurimo, mukunde igikogwa. Ibitaraza biri imbere ariko bizorya bicaye bariko bigishwa n'Imana. Reka ushika mushirama ugwana intambara mu kwizera, Imana izokugirira neza. Kwicara niko kubaka ibikomeye, kurimbura niko kutamaramara, kumenya ivyo urimwo niko gushikama. Haleluya. Kukuzi aho bizokugeza, kukuzi izina bizoguha. Haleluya. Ibere inkofero ya gisirikare siyo gutora mwibarabara bereda, baraca ku migozi bahora baducako bariko baranyagirwa ibirato binuka. Mugaragara babwire umunsi baberewe bereda bamwita umukomando. Haleluya. Bamwita umukomando kubera iki? Ntivyizana bereda, natwe turabakomando bo mu bwami bw'Imana. Ibihe vyarabayeho, ego turabanyantege nke ariko igihe kiraje, periode iraje, duhaguruke mu mbaraga z'Imana, duhaguruke mu rukundo rw'Imana, duhaguruke mu kwizera kw'Imana. Dufatanya amaboko nta munyantege nkazotubamwo, dufatanya amaboko nta mukene azotubamwo. Ugendana n'abatunzi bakakwita umutunzi, ugendana n'imihimbiri bakakwita nukuri. Hajya abatunzi nka batanu bagombye gukingira ubukene bwawe byo ukunda. Wowe isifi kubaje hagati naho wambaye ikabutura ukavuga ati mu ntize ndabipakizemo ngendere hagati nanje ndengane, bakaja bati sawa je hagati tugukikuze. Ndabarahiye baramugura kujya bugurura abandi kandi acageza gutama nko nagize nde tamuzi kubera ikari kwagendana bati reka izo ntambuko hanizikora ukigira nyene nkwate warengana ati timurakoze Imana igizire ndinji. Haleluya. Ariko naho umutunzi mukugendana n'abantu nyene bagize iki tubakunde muga ntitubigireko. Yesu ashimwe cyane. Erega nivyo none ga ntuze ugumana n'abantu nyene, reka hano dushika bikatudenda mugabo tuvyemere
kugira ngo dukure ntitubanga dukunda abantu bose mugabo abagenzi je ndahitamo gukunda dukunde bose mugabo abagenzi baba bose oya gendana n'abanyabwenge siko bivuga nawe uzobiki rero mu widwa ngo nta bwenge ngira ngo je ngo ndigibagundu ibyo sivyo bibazo raba aho bahise nawe uhituragira reka kuri guridoga ntibikenewe raba bo mwicayeko raba bo mwicaranye hama ivyo bizoca bikuvamo wego umubicaramwo gusa haleluya mu nyuma catanga akaroro k'intambara ngo ninde yogomba kuja kugwana urugamba ngo mbega ntabanza kwicara akaraba ko afise ibigwanishwa vyotuma agwana urugamba. Haleluya. Bere data hari igihe adakora ukwizera, hari igihe Imana ikoresha ico ufise mu kwizera. Kuko ugiye kugwanisha agakoni n'ugwanisha nyene kwizera si kumwe. Inkoni nikwitisha imbwa nikwitisha inkoni. Ariko n'Imana yakoresheje ibuye rya Dawidi. Ukwizera bivuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota ya mpwemu. Bisobanurwa ngo ijambo ufise niryo mpwemu akoresha. Inkota umuhaye niryo akoresha. Nico gituma bere da ufise ijambo rike wamuhaye akabugita kugira ngo abangize uvu. Ariko ivyo ufise hari igihe ivyo Imana ikoresha kugira ngo igwane intambara. Bene data ndangiza urufatiro rw'ubukristo n'ukukuri gukurikira Yesu. Hari ivyo tutandukanya navyo. Hari ibanza twagendamo kera ntitukibigenderamo, hari abagenzi dufise kera ntitukigendana nabo. Suko tubanse kubera ico tugomba kuba nikitwemerera gukora ico kintu. Je ndakunda abantu bababikira, ababikira barihebeye Imana. Kandi hari iwacu Igitega bita abazirazuba. Ntibagenda oya barihebeye kandi muzora musanga ari abakobwa bari beza. Ntimibaze ngo nta fresher bari bafise. Hariho n'ibipatiri usanga ari patiri vyiza n'ibifurera kabisa vyiza, ariko bajya barihebeye Imana baguma mu mwambaro umwe ntibaja kugura, baguma miziga zera bashanja zijya nyene kandi nta complexe bagiriye baje mu rubanza uko barihebeye Imana. Kandi yambara imwe mugabo aca yicara habambara nyinshi baticara kubera yarihebeye Imana. Tumubonye masi ni masere ko yarihebeye Imana. Mwaje ufise amakanzu yaguzwe ibihumbi amajana ubu acari muri ya yindi imwe mwakura yihebeye Imana. Aba makanzu baramubisa uwikanze mwakagira aki barihebeye Imana. Kandi nta mubiki uzoba ngo kutaza mu rubanza, mase kutaza mu rubanza. Ivyo rero acabijamo narihebeye iki ahubwo nje n'ubuntu kubera ntitwihebeye kuguma mu mamanza twe twagiye hano twinyegeza kubwiki. Ababikira ntibigira babakondana mugabo wewe si urubanza urabe ngo wishinga ivyo kuririmba ngo wishi kubera iki womenga ntitwihebeye Imana mugabo yaradufashe twarihebeye Imana. Nk'aba papa n'ukuri ngene mushajije mukaza hano ibindi bipapa yuko biragira bikwegera sport nivyo kwihebera Imana. Twaraboshwe ariko twaboshwe neza. Bene ngaha nigeze kubabwira ya ndogoba yari iboshwe sinzi ko nigeze kubivuga. Igihe Yesu abagura mu zituri rya ndogoba, iki ndogoba ntiyarizi ko ifise amateka akomeye. Ngo nyina n'indogoba ngo vyayi biborese ku munsi wagomba kwinjira Yerusalemu avuga ngo genda muziture indogoba n'umwana wayo. Iki ndogoba yari yaravuzwe muri Yesaya ngo araje ngo ari kumukangara wiki. Mugabo ntiyazi ko iyo prophecy ari gwayo. Yabona izindi ndogoba nazo zidegembye ati ya uyu mugabo yatuzirikiye ngaha. Rabizi izindi ndogoba ziri kwivyashara zimeze neza. Oya wewe nawe hari cyatumye uziriwe atari ibiziriko bitari vy'abadayimoni bitubuza gusara ntitugende ko n'abari bo bose ntiduhure n'abari bo bose ikakudadare ki kubera office destiny komeye kubera kugenda nk'ubundi bukobwa kugenda nk'abandi bagore kugenda nk'abandi bose no abantu bafise destiny zikomeye si shetani
si n'abadayimoni, si n'imivumo yagushize quelque part, yarakunyegeje igushira ahantu nguze useruke mu gihe cawe. Haleluya. Vyose si ukubohwa, vyose abadayimoni igomba uzoseruke mu gihe cawe. Aravuga ngo genda muyiziture, ivyaziritswe n'abantu bizoziturwa n'abantu. Abantu barazirika, Imana igatuma abandi bakakuzitura. Nico gituma turabakozi ba Kristo. Barakuroga tukarogora, barakuboha tukakubohora. Kubera iki? Bikora abantu, kandi Imana izotuma abantu nyene. Genda muyiziture, barayizitura iraza. Imaze kuza bareda, murazigera vyagezwe, batangura kwishira ko ngira ibintu. Yandogo bati ya ndakabona nziritswe kubera nari narabikiwe ibihe vy'ubwiza, ibihe vyo guterura umwami wanjye. Sinari kugenderwa ko na bosi, sinari kugenderwa ko n'umufrende, nari kugenderwa ko n'umwami. Yari yaranteguye, Yesu ayicarako, nayo yavuga ati wa mugongo we. Amen. Izindi ndogo baziraba. Ayijako nayo ati izindi ati yo twateruye ivyuma ariko wewe basasa ibitenge nayo nyene hiragira. Bavuze ngo Hoziyana nayo nyene yatamira wanje. Nagira batangaza akantu kamwe rero. Irya ndogo bimaze gusubira kwa nyeneyo yaciduza ibeye. Birapfana bace baje kwirondera ngo ya ndogo biri ati 2 millions 25 millions yaciye muhiki kubera umwami yayigizene yayigendeyeko asangwa barapfindana ikanzu ya Yesu n'irya ndogo babarayiniganiye. Naba nanje ndayivuze, naba nawe urayimenye, natwe twarayimenye, ariko izindi tutamenye. Imana iguhe gushika aho abandi batashitse. Ntiwaziritswe kubera ibyago, waziritswe kugira ngo Imana igukoreshe ibikomeye. Urufatiro rw'ubukristo no kuba umwigishwa wa Kristo. Utakaza atari ukwanka kugira ngo bikunde idukoreshe yo kudukoresha. Rero bene data 2026 mugira imihigo nka Daniyeli yinjira i Babuloni ariko agira imihigo. Haleluya. Nka Rusi akurikirana Naomi ariko agira imihigo. Dawidi aravuga ngo sinzotanga ikintu ataco kinkeje ku Mana, agira imihigo. Noa nahisi yose yo kwandura, jewe sinzokwandura, agira imihigo. Morodekayi aravuga ati jewe sinzunamira Hamani, nzunamira Imana yanje, agira imihigo. Ugiye kuri abantu bose bagize imihigo mbwira ninde atakomeye, ninde atakomejwe, ninde atabaye rurangirano. Tukinjirana imihigo izotuma umwaka nk'uyuza uruyundi muntu Imana yarakubahishije. Kuko uwo mwaka ufise ingwara, ufise amagambo, ufise ibigeragezo, ufise ibindi byose, hambavu y'ibyo uzo urengana. Ni nka Daniyeli Babuloni, Imana izocimwubahisha Babuloni. Bereda bawewe n'agakiza kawe ni Imana yawe, bawewe n'umuhamagaro wawe ni Imana yawe. Menya ivyo urimwo, icara wiyumvire uyu mwaka uzowuje bwa mutsima. Ugira imihigo nka Yosuwa, mwebwe naho mwobivamwo, jewe n'inzu yanje, jewe n'inzu yanje tuzogendanira Imana. Ariko mwebwe asangwa ari bayari mafu, ariko jewe na madamu wanje nabo mu nzu yanje tuzosaza dukorekera Imana. Nayo mpamvu uwo mugabo yaraca mu bugaragwa nk'abantu ntiyidoge nk'abantu. Uwo mugabo yarakenera inyama nk'abantu ntiyidoge nk'abantu. Suko Yosuwa atahuye n'ibyo abandi bahuye, yari umugabo yihaye intumbero ko azoba umwizigwa ku Mana kandi ko azoba umwizigwa ku rugendo Imana yatanguje. Mana wage ndanye natwe iyi myaka yo, abarimvyi muze mu butayu sizizibaki kw'ivyo wakoze. Nyemerera ngendane ndane nta mu butayu nta. Reka muhaguruke ku maguru ya nyemerera